Bakunzi mukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure yacu kandi yanyu JCTV turabahaye mwiriwe. Turi kwigenekezo rya 17 munyonyo uyu mwaka numwanya wo gukurikirana amakuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi. Jewe ngira ngo ndayabashikirize nitwa Sibomana Ponsier, udufasha mu buhinga bw'ivyuma ni David Mugisha sangwe ikaze. Amakuru tugiye kubashikiriza agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Amaganya n'amarira vy'abene gihugu nivyo bikwakira mu miryango iheruka kwibwa ibitungwa aho ni ku musozi ugisovo muri komine ya Kanyosha mu ntara ya Bujumbura. Muraja kubikurikirana muri ano makuru. Nakanyamuneza ntangire kubona leta y'u Burundi yafashe ingingo yo gukora inama rukokoma ihurikiwemwo n'incabwenge z'u Burundi zabizo mu gihugu n'iziri hanze y'igihugu. Ivyo ni vyavugiwe mu kiganiro Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa 17 munyonyo uyu mwaka. Navyo nyene muraza kubikurikirana muri ano makuru. Wakigwa n'intuntu n'agahinda ugeze kwishure shingiro ry'igihinga aho ni muri zone Kiyenzi muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura. Ni mu gihe iryo shure ritagira amazi meza, ibirasi bikaba bitagira isima, ayo mashure akaba adafise amadirisha, icibagiwe cyo n'utuzu twa sugumwe. Navyo nyene muraza kubikurikirana muri ano makuru. Tubafitiye kandi n'avugwa mu yandi makungu. Amakuru yacu tuyahere mu gisata c'umutekano. Amaganya n'amarira vy'abene gihugu nivyo bikwakira mu miryango iheruka kwibwa ibitungwa aho ni ku musozi Gisovu muri komine ya Kanyosha mu ntara ya Bujumbura. Abene gihugu baganiriye na JCTV bamenyesha ko iyo migwi y'abasuma ibatera mu ijoro gutyo bakananirwa kuyivuna. Basaba abajeje intwaro kubaronsa inzego z'umutekano. Ni nkuru twatohorejwe na mugenzi wacu Noe Irankunda. Amaganya n'amarira niyo akwakira ugeze mu miryango iheruka kwibwa ibitungwa aho ni ku mutumba Gisovu zone Kiyenzi komine Kanyosha intara ya Bujumbura. Abene gihugu twaganiriye baba bibwe ibitungwa ndetse n'abandi twasanze aho kuri uyo mutumba baremeza ivy'ubwo busuma, bagasaba abajejwe intwaro kubafasha, bakabaha abajejwe umutekano bo bafasha gucunga no guhagarika abo basuma mu gihe babatera mu ijoro biragoye kubafata. Je nsanzwe ntungiye ibitungwa ngaha mu Gatsimbirenge kuko niho nsanzwe mvuka kuko naho mba hepfo gatoyi mugabo mfitiye ubworozi bwanje ndabukorera aharuguru kubenge mu Gisovu kuko ni muhiri wacu no nsanzwe mvuka no nshobora kurima ivyatsi hama nkazitungira mu nzu. Bwa mbere baje rero barinjira baratwara ibitungwa byose, impene zose nta mpene nimwe basigaje kubera baba ari umugwi w'abantu batari bake, umugwi w'abantu benshi, hama barazitwara. Bazitwaye hari aho batari buguruye, inyuma baraje bwa kabiri. Aho baje bwa kabiri clôture y'inyuma n'amabuye, nubakishije amabuye, clôture y'amabuye. Bahereye hejuru basambura gushika baronka aho bashobora guca. Hama barinjira, binjiye hariho udutungwa tumwe twari twakwepesheje mugabo bace basanga inkoko naye nashizeho inkoko z'ikirundi za tamagi mugabo zari kumwe n'amasaki. Hama bazikoreye zose nta nimwe basigaje, bazikoreye zose. Ego mbega kuva bakwiba hara abajejwe intwaro baba barakugarukiye ko kugira barabe ivyagushigiye. Ego chef de zone Kiyenzi asa nuko tubana. Ego naramweretse ati urabona ukuntu byagiye, noneho nawe nyene se wabo zari zagiye. Ni hariho ne yagiye ku murango riva yakubitiye mu misa baraza barayitwara. Rero siho honyene ikano ngaha mu gihinga hari aho bivye ingurube barayibaze bayikuramwo intuze, bayikuramwo ivyana kubera yarifise ibibunduguru mu nda. Hama batwara inyama bazishira mu magunira hama bakazimanukana. Twe twibaza ko ari zijya nyene zimanikwa hajya hepfo, yaba abajejwe umutekano bo hepfo bufatanije nabo haruguru, zijya mpene zimanikwa hepfo dusanga mu bubare
baba bakwiye kwerekana insato zajo bagafuma bazana urusato rw'umutwe nandi batubwira ngo batwazi bagiye ku mugere ngo insato zasigaye hariya. Rero iyo aberekana insato za canke bakerekana urabona nk'umuntu amanutse yikoreye inyama z'ingurube karekara akaba mu gitondo 12 akaba yamaze kuzimanika none abayabayizi baze ryare abayazibagiye hehe nizo nyene nizo ziko ziratuma twadutungwa duke twadusigaranye natwo nyene tugenda. Ico dusaba cyane cyane dusaba intwaro nuko bodufasha hari abajejwe umutekano niba abajejwe umutekano umuntu umwe ashobora kumusaba ku mutekano wiwe ndumva ko agatsimbiri kose canke umutumba wose bagisovu usabye abo bajejwe umutekano bodufasha kubera uwo mugwi uhuye n'abandi bafite ibigwanisho ngabo nibaza ko bashobora kuwutuza. Kuvaho leta ifatiye ingingo yo gutungira ibitungwa mu mazu twariyungunganije turagura ibitungwa kugira dushobore natwe kwiteza imbere none raba badusubije mu kangaratete. Ayo namwe mu majambo avugwa nabo bibi. Turasaba leta n'abagira neza kudufasha tugasubira kuronka ibitungwa kuko vyadufasha vyinshi. Twumvise ko hari abanyagihugu benshi bibwe ibitungwa bitandukanye mbega we bakwivyiki? Cewe ingurube nayiguze umwagazi amafaranga 60,000 mu kuyigomwa yari ingurube y'inzungu yavyara mu ntango yavyara ibibuguru 8 mu ntango ugira kabiri ikavyara 12 vrema iyi ngurube ntako ntagira nayirera nk'umwana wo mu rugo narayitwaririka mu bintu byose nagenda kwirondera itoroto mu masira hamwe y'amasabune kuri Shanike nayiheka kwikinga ayidepoza mu Kanyosha abana bavuye ku ishuri bakaza kuyakira. Iyo ngurube yaranteye igicikaza kinini cyane umva rero kuva bayiba inkoko nari maze kuhagura nari maze kugurisha zitatu. Mu gisata ca politike naho ngo nakanyamuneza ntangire kubona leta y'u Burundi yashizeho inama rukokoma ihuza incabwenge z'u Burundi saba iziri mu gihugu n'iziri hanze y'igihugu. Ivyo vyavugiwe mu kiganiro Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme yagiraniye n'abanditsi hamwe n'abamenyesha makuru hari kuri uyu wa 17 Munyonyo uyu mwaka. Ni inkuru twatohorejwe na mugenzi wacu Sofone Hicu Burundi. Nakanyamuneza ntangere kubona leta y'u Burundi yafashe ingingo yo gukora inama rukokoma ihurikiyemwo abarundi mu migwi itandukanye y'ubuzima bw'igihugu. Ku bwa Faustin Ndikumana arongoye Parseme arakengurukira umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuba yemeye kurongora iyi nama izomara imisi 2. Iki kikaba ari ikintu kidasanzwe muri kahise k'igihugu cy'u Burundi. Iyi nama idasanzwe izoba ku magenekerezo ya 18 na 19 Munyonyo umwaka wa 2021. Faustin Ndikumana mu kiganiro yabanditse n'abamenyesha makuru amenyesha ko aya magenekerezo akwiye kuba ntibagirwa mu gihugu cy'u Burundi. Yari n'intambwe shasha kuko izoha karyo incabwenge zo mu Burundi n'abahinga banonosoye ibijyanye n'ivy'ubutunzi bakazoyaga hamwe n'indongozi z'igihugu kugira ngo igihugu cy'u Burundi kibandanye gitera kije imbere. Hari inama ikomeye cyane itegekanijwe guhera ejo kugereza 19 Munyonyo izokorera mu Kigobe ihuza incabwenge zo mu Burundi n'izivuye hanze zihura n'abafata ingingo mu butegetsi hari kwisonga umukuru w'igihugu kugira bige ibijanye n'ubutunzi n'ibintu yavyo. Nakanyamuneza kadasanzwe dufise kuko ni ibintu twagumye dusaba kuva kera ico bita etat généraux sur l'économie ahora muza gato iko turabisaba nagira mbonera akaryo gukengurukira kabisa umukuru w'igihugu kuri ico gikorwa kibaye gukengurukira ico gikorwa kibaye kidasanzwe. Mbere tukifuza yuko ayo matariki yoba hamwe nk'amatariki agira afatiwe kugira habe umwuka mushasha mu bijanye n'intwari ibereye n'ubutunzi muri iki gihugu. Yoba amatariki adasanzwe y'inyibagira abantu tuvuga tuti bwa mbere iyo nama izobibaye hari ku muzo w'uburongozi bushasha nyine bw'umukuru w'igihugu ahari. Icyo ni ikintu ca mbere gikomeye. Ikigira kabiri
nuko irahaye akaryo icabwenge mu Burundi abahinga banonose ibintu bitari bike byo guhura bagahura nabo muri leta ikibanza cyabo kikaboneka kikagaragara hamwe abantu bari ngo tuvugira mu kirere bira gute urumva ubuho tugira tubishikirize n'abandi bazoba baje babishikirize indongozi zikomeye z'igihugu ariho ziri ikindi kandi kitunezera nuko twumva ko umukuru w'igihugu ari wazobarongoye iyo nama atari mu kuza tumenyereye ngo kugurura ngo umuntu ari umukuru w'igihugu aruguriye ngo acage akahamara umwanya wose inama ni ikintu kidasanzwe sinzi ko nama mwari muyiherutsa umukuru w'igihugu yofata amasaha kuva mu gitondo gushaka ku mugoroba ariko araganira n'abantu ariko baraterera ibyumvire numva mengo ni ikintu kidasanzwe cyane aheruka gira na kera ikindi nuko mugabo dusaba tuti ibyo babivuyemwo ibihabe biba nk'inama y'indiyo bibaye nk'izindi kuzo nguvu zibaye n'iyindi teguwe n'ibintu byerekana ubudasa n'ibyaro reka rero hashobore kuca haba uburyo cyo bita cadre for kuko ibizoba bivuyemwo bija mu ngiro no gukurikirana ingene biriko biraja mu ngiro kugira bihindure Uburundi bihindure Uburundi tugatera kamo n'abanyagihugu yuko mu gifaransa ndakunda kuvuga ngo action citoyenne dynamique harageze rero n'abarundi boza barumva ko ivyo byapfuyemo bakavyumva bakabimenya kandi bagakurikirana ko bikomeje bakabisaba uko ivyo bigiye kuvugwa bivugira nibije gukiza abarundi abanyegitwe abarundi bose urumva rero byo kwigira sinabibazwa nibaza yuko hoba intambwe shasha y'ukuntu abarundi bazuza barakurikirana ingene ivyo bintu biriko biraja mu ngiro bakanabisaba ikindi gutera kamo abantu cane mu nzego zo hejuru baba bifise gushaka ibintu bidahinduka vyamaho abantu bashaka ibintu ko vyamye kumbure bibaha inyungu zinaka ariko haragira yuko ivyo bintu nabo nyene bikubita agashi bakahinduka kuko ahantu hose iyo hariko haraba ibintu bigira bihinduke hama abantu badashaka ko ibintu bivaho badashaka ibintu bivaho kubera bivuye aho biraca baba inyungu zagezeranye hagera igihe abarundi twiyumvira Uburundi rero tuzokwama abarundi uwo bahaye amabanga cyangwa se yiyumvire amaza ngahe yiyubakira yiyumvira iki none igihugu tugihaye bandi igihugu twoba tugihaye bandi turateye akamo dushimitse n'icyo gisata ku barundi tubabwira tuti harageze aho namwe mwumva ko ibintu ari vyanyu umukuru w'igihugu ariko arabaha okaziyo y'uko ibintu muvyumva ko ari rwanyu izo nama zibaye mu kantu vyavuyemo mukabaza ati ko bitari ko biraca umugabo ku bategetsi bo hejuru nabo bashobora kuba bamwegereye ariko haragira yuko ababa bagifise imyumvire bishaje byo kuguma mu ngendo zitari ko nabwo bohinduka iki gihugu kigashira iyi nama ikaza tukati itugira twese ati duhinduke hanyuma duhindure Uburundi. Mu gisata c'indero naho wakigwa n'intuntu n'agahinda ugeze ku ishure shingiro ry'igihinga aho ni muri zone Kiyenzi muri komine ya Kanyosha mu ntara ya Bujumbura ni mu gihe iryo shure ridafise amazi meza ibirasi bikaba bidafise isima ayo mashuri akaba adafise amadirisha icibagiwe cyo nutuzu twasugumwe. David Mugisha niyo yari arashobora kuduha idonido kuri iyo nkuru. Wakigwa n'intuntu n'agahinda ugeze ku ishure ritoya Ekofo Gihinga aho ni ku musozi Gisovu zone Kiyenzi komine Kanyosha intara ya Bujumbura. Aho twashika kuri iryo shure rifise hafi abana barenga 800 ubuzima kuri iryo shure ntibworoshe namba impande zose. Ishure nta mazi meza rigira, ibirasi nta sima birimwo, amadirisha ntayo, ikibagiwe cyo nakazu kasugumwe aho twasanze akazu kasugumwe kamwe gasangira abigisha n'abanyeshure
kandi kari kure ku birometero. Umuyobozi w'ishure twasanze aho aratakambira leta, abagira neza ndetse n'imvukira z'uyo mutumba kuza gufasha mu gihe nawe nyene asanzwe akorera mu biro yasavye kumuhana wegereye iryo shure. Abana baravigwa mu gihe c'imvura, icibagiwe n'uruhuherezi rubasanga mu ishure mu gihe c'imvura. Abana baragwara imvunja kubera tasima iri mu birasi. Mu w'icenda hariho naho boyubaka ibiro vy'umuyobozi hariho. Ivyo nivyo dusaba kandi bonadufasha bakaduha n'amazi kuko umuryango ungana uko uye atamazi ni kibazo. N'ikindi naco nari nibagiye nuko na twarete duheruka kugira gatwarete kubera ko twari dufise akanogo kamwe kahuriramwo umuyobozi abigisha n'abanyeshuri. Rero twariko twiyungunganya turonka kandi gatwarete kuko ako twari dufise kuzuye hamwe tworonka n'abatwubakira twarete nziza abana bojamwo boba bakora. Abenegihugu nabo nyene twaganiriye basanzwe bavuga kuri uyo mutumba bose baratakambira leta ko yoza kubateza imbere mu gihe bavuga ko abategetsi nka benshi bayoboye kino gihugu bahabaye mu gihe c'intambara kandi ataco bahabuze. Umutumba ni Gisovu, murabona mwe nk'ibintu by'iterambere ni ibintu natwe dushaka ko byoshika kuri uno mutumba wacu wa Gisovu. Tugiye mu ncamake mu myaka yahera ibintu byinshi ndibaza abategetsi benshi ngaha haruguru iwacu barahazi. Murazi yuko dufashe n'ibintu byagiye biraba mu myaka iheze benshi ngaha bagiye barahaca barahazi. Murashobora kudushikira imbere kuko natwe ntitwokwama turi inyuma y'iterambere, natwe kandi iterambere ari twe twarirondeye. Nika n'amashuri urabona hamwe n'aya mashuri y'iwacu urabona si neza, byose nyene bakashobora kuza barashiramo ingufu kugira ngo natwe abana biwacu aha bariko bariga hirya y'ejo bazokwigira ahantu hameze neza. Kuko ndibaza yuko na leta mu bisanzwe tatwibagiye nayo neye kandi turazi yuko ifise umutima wo kudukunda iturabira ibintu twaba tubuze ngaha natwe baze baraduha nkuko muri ya neriyeri je nariduze Dimanche je nari yoruguru mu Igitega uhereye ibugarama uri kuraraba ubugene hameze urabona yuko umenga si twebwe ntituri nk'ahandi. Natwe baze baratugirira nka kujya mbona mu zindi ntara hameze kuko amaterambere menshi je nabonye mu ntara za ruguru ariyo. Aya mashuri yo ngaho urabona nayo nyene murabona namwege muri ko muragenda sineza ibikoresho ntibikwiye bakatuzanira nyene kugira ngo ibikoresho bikwiye bakayasakara neza abana bacu bakigira ahantu hameze neza. Isima ntayiriye cyangwa byangombwa byose bikiza amashuri bona tuva mu bandi tukabona iterambere ngaho iwacu ntari hari natwe biratubabaza. Murakoze. Yego cyane namwe murakoze. Nitwa Ntakarutimana Alice ndibaza yuko ibikurikira nkabamba ngaha mu Gihinga. Numwe mu bavyeyi bari muri komite y'ishure nawe nyene aratakamba akavuga ko abavyeyi bagerageje gukora ivyo bashoboye ahasigaye araha leta n'abagira neza. Twebwe twariyungunganije muri komite turagerageza kugira ngo twigiteze imbere hajya muri Gihinga. Turafise umudiregiteri wacu aratwigisha aratubwira ati basha abana bacu kuko ugwaruka ni rwinshi reka turondere uburyo bwose ko tworonka amashure. Nukuri turaronka ibikibanza abavyeyi bariyungunganya turatanga ko twifatanye turaronka ikibanza turubaka umuyaga ucuraza turatwara amabati leta yari yaduhaye yose araguruka. Kabiri kandi hari ayo mashure ntiyagira n'amadirisha imiryango ntayo n'isima ntajyariho mugabo turiyungunganya tukanezerwa nuko abana bariko bariga neza abigisha bagatonda neza. Dutandukire ayavugwa mu bindi bihugu. Bamwe barapfuye abandi benshi barakomereka hari mu bitero bibiri vy'amabombe vyatewe mu bibanza bibiri bitandukanye by'igisagara ca Kampala mu gihugu ca Uganda. Leta y'ico gihugu ikamenyesha ko ivyo bitero bikorwa n'umugwi w'abihevyi bica inzirakarengane. Ni inkuru twatohorejwe na mugenzi wacu Godefroid Nunzubumwe. Abantu bataramenyekana igitigiri nibo barayi bahitanywe n'ibitero bibiri by'amabombe yatewe mu gisagara ca Kampala mu gihugu ca Uganda. Hari ejo ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 16 Munyonyo mwaka wa 2021. Nkuko tubikesha kimenyesha makuru NTV, igitero ca mbere c'ibombe cyatewe ku cicaro ca polisi hafi y'ingoro y'inama nshingamateka
icya kabiri kikaba cyatewe mu isoko. Inyubakwa zitaramenyekana zarononekaye, benshi bakaba barakomeretse cyane, ubu bakaba bariko bavurizwa ku bitaro bitandukanye. Leta ya Uganda ibicishije ku muvugizi w'igipolisi cy'igihugu imenyesha ko ivyo bitero bifitaniye isano n'ibikorwa by'umuhari ADF usanzwe ukoresha abihevyi mu kubandanya bica inzirakarengane. Kubw'uwo muvugizi w'igipolisi amenyesha ko iruhande y'abakomeretse babiri aribo bamaze kwasiga ubuzima. Bakunzi mwarimu duteze yompi, aha niho amakuru twari twabateguriye agarukiye. Ariko tubamenyeshe ko mushobora gukurikirana ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa Facebook, Instagram, Twitter na YouTube naho butaha.